Hello, Chicago. Ku itariki 8/0 umwaka wa 2008 Barack Obama yavuze ijambo n'ubu ricanditse mu bitabo. Isi yibaza ko umwirabura atacashoboye, umwirabura yaremewe kuba umucakara. Batwemeza ko umwirabura ari umwanda yaremewe gukorera abazungu, abakire, abatoranijwe. Ariko kuri uyo munsi Obama yahumuye amaso abari baravyemeye, abari bavyakiriye uko nyene. Ivyari vyanditswe vyongera bihishurwa mu bitabo vyeranda. Obama yarabivuguruje mu gushitsa ubuhanuzi bwa Martin Luther King, yavuga ko hazogera igihe umwana w'umwirabure nawe akagira ijambo, akagira uburenganzira nk'ubw'abazungu. Kuri uyo munsi wa 8/0 Obama yagize ati, nivyo birashoboka, nivyo turashoboye, yes we can. Abirabure turashoboye, yes we can. There will be setbacks and false starts. There are many who won't agree with every decision or policy I make as president. Inkuru y'uno munsi itwitangure mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana 936 mu gihugu ca Kenya. Ico gihe kino gihugu catwagwa n'abakoloni b'Abongereza. Muri uyo mwaka havutse umwana bamwita Obama Senior. Uyu mwana yakuze aciye ubwenge bwinshi cyane. Ku ishuri yaba mu ba mbere gushika n'aharungikwa kwiga muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika biciye muri programme Airlift Africa. Programme yatanga box kugwaruka kwa Afrika ruciye ubwenge kurusha abandi. Intumbero nyamukuru y'iyi programme kwari kwigishiza incabwenge kugira zize zibindongozi mu bihugu byabo na cyane cyane nyuma yo kwikukira. Ni muri iyo ntumbero rero Obama Senior yavuye muri Kenya agana Université d'Hawaii muri Manoa, aho yaje guhurira na Anna Dunham wahavuye abanyina wa Barack Hussein Obama, perezida wa 44 wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Kaze rero muri iyi video aho tuza kurabira hamwe amateka ya Barack Obama, umwirabure wa mbere mu mateka yabaye perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Turi mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana 959 Obama Senior yazinze amavalize afata rutema ikirere imushikana muri Manoa muri kaminuza ya Hawaii. Ico gihe hari hakiri ivangura rifatiye ku rukuba muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika no mu bihugu vya Buraya. Umunsi umwe ari mw'ishuri bariko bigura imigo kirusiya, yibonye ari we mwirabure wenyene muri iryo shuri. Mu kuraba hirya no hino yabonye umukobwa akomeza kumuraba, yanka kumukura kwijisho. Uyu yari Anna Dunham, umukobwa w'umunyamerika kazi, yari afise imyaka 18 ico gihe. Obama ntabwo yari afise, yari umusore yiyemera, nubwo hari mu gihe c'ivangura yakomeza kwihagararako. Ntibitevye yanduru ya Anna Dunham yahavuye ivamo ikindi kintu catwaye bano banyeshuri babiri bisanga mu rukundo rwahavuye ruhindura amateka ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana 961 inyuma y'imyaka 2 Obama Senior yageze muri kaminuza ya Hawaii. Anna Dunham yatwaye inda y'uyu munyakenya yari yifitiye icyizere kidasanzwe. Bihutishije ibintu baca bagira ubugeni muri uyo mwaka nyene. Iyi mbanyi yahavuye itanga umwana w'umuhungu avukira muri Honolulu muri Myandagaro ku itariki 4 umwaka w'igihumbi kimwe n'amajana 961. Uyu mwana bamwise Barack Hussein Obama. Kubera ko Obama Senior yari incabwenge gikomeye, yahavuye yungururizwa muri Université de Harvard. Amashuri yiwe yamutandukanije n'umukunzi wa Anna Dunham, abasiga bonyene na Kagapeti Obama muri Honolulu. Anne byaramunaniye kwihangana, yaka divorce, baratandukana, umwe wese amenya inzira yiwe. Obama Senior yahavuye asubira muri Kenya, akora mu bigo bitandukanye nk'umuhinga yanonose iby'ubutunzi. Nayo umwana we Obama asigarana na nyina muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Anne Dunham ntiyari gusigara wenyene, yarakiri muto bituma arondera yundi mugabo. Kuri ino nshuro yubakanye n'umunya Indonesia Lolo Soweto. Kuva mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana 967 gushika mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana 971 Barack Obama yabije Jakarta muri Indonesia. Ibituma yigura imirushasha yongera aronka n'undi muco mushasha. Mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana 971 yasuye muri Amerika, atangura ishuri muri Punahou School. Kwibona nk'umwirabure byatuma yibaza ibibazo byinshi ku nkomoko yiwe, atangura kuganiriza nyina
amubaza ibijanye n'amateka yiwe nawe ntiyabimuhishije yamubwije ukuri yakomoka. Mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana 1979 Barack Obama yagiye kwiga muri California ku kigo Occidental College, mu nyuma bandaniriza muri kaminuza ya Columbia in New York aho yaronkejwe impamyabushobozi mu bumenyi bwa politike mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana 1983. Mu nyuma rero yahavuye aronka akazi Chicago ko kuba umu organisateur communautaire, hanyuma yinjira muri Harvard Law School. Aha niho yabaye umwirabure wa mbere yayoboye ico bita Harvard Law Review, kikaba cyari ikinyamakuru c'ishuri ry'amategeko kuri kaminuza. Nkuko bigenda mu yandi makaminuza birasaba stage mu bigo bitandukanye kugira ngo diplome, no kuri Obama niko byagenze. Yarakumbuye Chicago maze akoresha stage kugira yongere kubona iwabo. Ico gihe yasabye muri kabine y'abavoka yari ikomeye cyane muri Chicago, kubera ko yari umunyeshuri aciye ubwenge nka se ntibyamugoye stage yarayironse. Akihagera yazananye ubwemezi bwinshi kuva Harvard kandi ari umunyeshuri aciye ubwenge yumva n'igihugu yo gitwara. Ariko kuri iyi level ntiyarashishikajwe no gutwara igihugu, ahubwo yarashishikajwe no kwigarurira umutima w'umukobwa yasanze muri iyi kabine. Umukobwa ari maîtresse wa stage yiwe, Michelle Robinson. Obama yari umunyamategeko, umunyeshuri aciye ubwenge kandi yubaha. Ibintu yabitwara bukebuke, ariko uko iminsi yagenderegera imbere yakomeza kwiyumva ngo maîtresse wewe Robinson, ariko akabura habihera kugira mubwire ko amukunda. Mu nyuma yasabye Michelle ko bojana kuraba filme, uyu nawe yarabimwemereye baragenda. Iyi filme yitwa Do the Right Things ya Spike Lee. Inyuma y'iyi filme Barack Obama yari umutima menyo asaba urukundo Michelle Robinson. Michelle ntiyahakanye cyane ngo amurindirize, yaramwemereye, binjira mu munyenga w'urukundo rwa nyago. Mu ntango z'umwaka w'igihumbi kimwe n'amajana 1992 Obama yatwaye fiancé we muri Kenya. Intumbero kwari kumutembereza kabana karyo kandi ko kwerekana umukazana. Ibi birumvikana. Muri gituguti uwo mwaka nyene bagize ubugeni. Ico gihe Barack Obama yakora akazi kubavoka, Michelle nawe agakora muri meri ya Chicago. Michelle yamumenyekanije ku bategetsi ba Chicago, Barack atangira kumwe n'abanyepolitike ba Chicago. Mu nyuma Obama yashatse guhindura akazi maze yitoza kuba umusenateri cyangwa umukenguza amateka wa Illinois. Ntibyatevye mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana 1995 Barack Obama yabaye umwe mu bakenguza amateka 59 ba leta ya Illinois. Michelle Obama ntiyarabyishimiye, we yabona ko politike ari umutego ushobora gutandukanya umuryango wabo. Ikindi kandi nta mafaranga yararimwo, kubera ko kuba umwavoka vyarimwe amafaranga kurusha ibyo bukenguza amateka yari yinjiyemo. Mbere Michelle Obama yatangiye no kwicuza kuba yaramumenyekanishije ku banyepolitike ba Chicago. Nkuko Michelle yabiketse niko vyagenze. Obama yarafise akazi kenshi, yataha weekend gusa. Mu gihumbi kimwe n'amajana 1998 baronse umwana wa mbere bamwita Maria. Ibi byatumye Michelle ashira igitutu kuri Obama kureka politike, kwita ku mwana rumwe, akongera agakora akazi kababeshaho. Michelle vyaramuruhisha, akifuza ko umugabo we yoheba politike akamufasha kurera umwana. Barack yanse kureka politike, ahubwo ashaka kugera kure, kureka kuba senateri wa Illinois, ahubwo akaba senateri w'igihugu cyose. Indoto zasa n'izidashoboka. Mu mwaka wa 2000 Obama yitoje kuba senateri ku rwego rw'igihugu, ariko baramusuzuguye, baramutwenga, abura amajwi asubira kuba senateri wo muri Kariti. Bon yari Kariti, yari Illinois, ariko nyene yarazwi n'abanya Illinois gusa. Mu mwaka wakurikiye 2001 babyaye undi mwana agira kabiri bamwita Sasha. Obama yategereza kureka politike akarondera ibindi bintu bifatiswa. Amafaranga yarakenewe kugira umuryango ukomeze kubaho, ariko Obama yanse kumvira umugore wiwe akurikira indoto ziyo. Nubwo yarazwi muri Illinois gusa, interview yatanga zatumye igihugu rigera kure, abanyamerika benshi batangira gukunda ivyiyumviro vyiwe. Ariko nubwo byari bimeze gutya, yategereza gukora ibishoboka byose akamenyekana Washington. Mu mwaka wa 2004 Barack Obama yategereza kwitoza kandi kuba senateri ku rwego rw'igihugu. Kuri iyi nshuro yijeje Michelle umugore wiwe ati ninatsindwa ncamva muri politike, ariko ndashaka kumfasha kwiyamamaza. Michelle yarabinyemereye, akora ibishoboka byose atuma umugabo wiwe aboneka neza imbere y'abanyamerika.
yaba Michelle Obama n'umugore we kandi bari bafise impano yo gushikiriza ivyumviro vyabo babikije mu majambo ale oratwara. Uyo mwaka wa 2004 hariko hahiganwa John Kerry, umudemokrate yahiganwa n'umurepublike George Bush mu kibanza c'umukuru w'igihugu. Mu gushigikira John Kerry no kwiyamamariza kuba umusenateri, Obama yashikirije ijambo Boston ryatumye Amerika yose imubonamo umutegetsi wo muri kazoza muri leta zunze ubumwe za Amerika. Iri jambo yariteguranye n'umugore wiwe Michelle Obama bagita Audacity of Hope, kugira ingufu zo gukomeza kwizera nubwo ubona ko ibintu bitameze neza. Perseverance. My father got a scholarship to study in a magical place, America, that shone as a beacon of freedom and opportunity to so many who had come before. Inyuma y'iri jambo yamenyekanye muri Amerika yose, atangira gukurikirwa, atangira kuvugwa mu binyamakuru, atangira gukundwa. Mu mwaka wa 2007 Barack Obama yatanze kandidatire yo kuba umukandida ashobora guserukira umugambi w'abademokrate mu matora y'umukuru w'igihugu yarategekanije mu mwaka wa 2008. For you today to announce my candidacy for President of the United States of America. Kuba president wa leta zunze ubumwe za Amerika umwirabure ibi byasa n'ibidashoboka, ariko kwa Obama nta kidashoboka. Yakomeza kwizera ibyasa n'ibidashoboka mu maso y'abandi. Audacity of Hope. Ngaha rero yatekereza guhiganwa na John McCain, umurepublike nawe yarakomeye ico gihe. Benshi babona ko mbere Obama ari kwiyamvya adashobora kumukuru w'igihugu. Hello Chicago. Ku itariki 8/0 umwaka wa 2008 Barack Obama yavuze ijambo n'ubu ricanditse mu bitabo. Isi yibaza ko umwirabura atacashoboye, umwirabura yaremewe kuba umucakara. Batwemeza ko umwirabura ari umwanda yaremewe gukorera abazungu, abakire, abatoranijwe. Ariko kuri uyo munsi Obama yahumuye amaso abari baravyemeye, abari bavyakiriye uko nyene. Ivyari vyanditswe vyongera bihishurwa mu bitabo vyeranda. Obama yarabivuguruje mu gushitsa ubuhanuzi bwa Martin Luther King, yavuga ko hazogera igihe umwana w'umwirabure nawe akagira ijambo, akagira uburenganzira nk'ubw'abazungu. Kuri uyo munsi wa 8/0 Obama yagize ati nivyo birashoboka, nivyo turashoboye, yes we can. Abirabure turashoboye, yes we can. There will be setbacks and false starts. There are many who won't agree with every decision or policy I make as president. A time when there were no cars on the road or planes in the sky. When someone like her couldn't vote for two reasons, because she was a woman and because of the color of her skin. Saved. Yes, we can. She was there for the buses in Montgomery, the hoses in Birmingham, a bridge in Selma. Ariko imbere yuko Obama higanwa na John McCain yategereza kubanza gutsinda amatora yo mu mugambi. Iki gihe yahiganwa na Hillary Clinton, umutambukanyi wahoze ari President Bill Clinton. Ntivyatevye Obama yatsinze Hillary, abahawe uburenganzira bwo guhiganwa na John McCain. Urugamba rwari rutanguye, gusa Obama yari mushasha, ntiyari bwabo umukambwe ngo abanyamerika bose bamumenye muri politiki. Hategerezwa kuba amufasha kwiyamamaza. Uwa mbere yabaye umugore we Michelle Obama, yari yaratanguye gukunda ibijanye na politiki. Yazungurutse igihugu cose agerageza kumvisha les grands électeurs ko bategereza gutora umugabo wiwe Barack. Si Michelle gusa, Obama yashigikiwe n'abastari bo kwisi yose, na cyane cyane abirabure bashaka kwerekana ko natwe dushoboye. Mu myamamazo hari akantu kashimishije abanyamerika. Barack Obama yatanze isezerano, yemereye abanyamerika ko azokuraho Al-Qaeda akica Osama bin Laden. Iki gihe abanyamerika bari bakiri mu bwabo bw'ivyabaye kwa 11 myandagaro igihe Al-Qaeda yagaba ibitero vy'indege i New York. Isango ryarageze ku itariki 4 Munyonyo mu mwaka wa 2008 abanyamerika baciye ubanza hagati ya Obama na John McCain.
Obama yatsinze John McCain ababaye umukuru w'igihugu ca 44 wa leta zunze ubumwe za Amerika. Byari bitangaza, wari umunezero atari muri Amerika gusa ahubwo ku isi yose. Kwari nko kwibohora gucagagura iminyororo abirabure bari baraboshwe imyaka irenga amajana y'ubucakara bafatwa nk'umwanda. Obama yarahejeje guhiteka umwirabure yapfa kagera. Barack Obama yabaye umukuru w'igihugu yakunzwe n'abanyamerika ndetse bamwongera iyindi manda atwara imyaka 8 yose. Ibyo yasezeranye abanyamerika yarabikoze na cyane cyane kwivugana umuyobozi wa Al-Qaeda Osama bin Laden. Ariko ku banyafrika yabaye deception. Igihe Obama atsinda mu mwaka wa 2008 Afrika yarize kwironsa umuntu azoyifasha kwisokora mu bibazo bimwe bihanze umugabane nk'ubutunzi cyangwa ibibazo bya politike. Imyaka 8 yaraheze ata impact iboneka ubutegetsi bwa Barack Obama bwagize ku mugabane wa Afrika. Umutekano wakomeje guhungabana mu bihugu bimwe nko muri Sahel, Republika Demokarasi ya Congo, Sudani y'Epfo n'ahandi. Ikibi cyaje kirusha ibindi ni ukwifatanya n'abafaransa n'abongereza mu guhirika ubutegetsi bwa Muammar Gaddafi bagira ko baramugandagura mu nyamaswa. Ibi byababaje abanyafrika bamubona nk'umuntu ashobora gukingira Afrika akanayigwanira na cyane cyane ko yarabifitiye ubushobozi. Kumbure baramyihendako nubwo Obama yarafise uruko bagwirabura yakuriye mu bazungu yakuranye nabo kandi yakunda igihugu ciwe leta zunze ubumwe za Amerika. Ingingo zose yafata ku butegetsi bwiwe priorite ntiyari Afrika ahubwo yari leta zunze ubumwe za Amerika. Afrika ntizokizwa n'undi muntu wo ku wundi mugabane. Afrika izokizwa n'abanyafrika nyene. Ibibazo dufise ntubwacu dutegereza kuvyikemurira kandi birashoboka kuko turashoboye. Iyi yari inkuru ya Barack Obama. Wakoze kubana nanje muri video. Fyonda like na subscribe. Binashobotse uyisangize n'abandi.